Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese muri kuteza amatwi, muri kumwe na Frederic Mukije na Edi Rwema, nanje ndabashuje kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abanywanyi b'Umugambwe CNL baramagana ifungwa ry'abayoboke bayo n'isenywa ry'amabiro yabo. Ingo z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusamburwa, zindi zirononwa, izindi ziraturikwa. Mbere bamwitwa n'ingoro yarayituriwe mu tumba wa Magamba, komine ya Bihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro ryakeye. Uyu ni Terence Manirambona avugira ishyaka CNL hagati aho, ariko muri komisiyo ishinzwe gutegura amatora bavuga ko ababikora babikora kubera ubujiji. Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye, mbe uwo muntu yoba yarayisambuye ari kamaro yoba yakuyemwo, hari inyungu yoba yarakuyemwo. Aha niho tuvuga yuko nukutamenya. Uyo nawe ni Pierre Claver Kazihise arongoye umurwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi. Abategetsi mu gihugu ca Burkina Faso biyamirije igitero cahitanye abantu 37. Ibihumbi by'abaturage muri Guinea byongeye kwigabiza imihanda y'umurwa mukuru Conakry bisaba ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahindurwa. Perezida Donald Trump yahakanye amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Amerika avuga ko yahimirije umutegetsi yajejwe utungane muri Amerika ngo amukureko icaha. Naho urukiko rw'ikirenga muri Israeli rwahamije icyemezo cya guverinoma gitegeka iyirukana mu gihugu ry'umukozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru tuyatanguriye mu gihugu ca Burkina Faso, aho umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu uyu munsi kwa kane yavuze ko igihugu kigandaye inyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete yo mu gihugu ca Canada, bakica abantu 37. Abantu bavuga ko ico gitero gikomeye gihambaye gihitanye abantu benshi kuva intagondwa za Kisilamu zitanguye gukora ibitero muri ico gihugu mu mwaka wa 2015. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ico gitero, yamara kubera igitigiri kinini c'abantu bakiguyemwo kandi cakozwe kuri sosiyete y'abanyamahanga, abantu bibaza ko intagondwa z'abayislamiste arizo zishobora kuba zagikoze. Ico gitero cakomerekeje kandi abantu 60 nk'uko vyatangajwe n'umukoloneli wo mu ntara cabereyemwo. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Burkina Faso Christophe Dabire yanditse ku kibanza Twitter ihanahanirwa ko amakuru ahoza imiryango y'abakiguyemwo, yongera aratangaza ko igihugu kiri mu kigandaro. Ibihumbi by'abaturage muri Guinea byongeye kwigabiza imihanda y'umurwa mukuru Conakry bisaba ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahindurwa kugira ngo Perezida Alpha Conde agume ku butegetsi. Abigaragambya biyemeje ko babikora mu mahoro, dore ko iyabanjirije yaranzwe n'imvururu zaviriyemo impfu z'abasivili 16 n'umupolisi umwe. Abigaragambya barasaba leta ko ifungura zimwe mu mpirimbanyi za demokarasi zifunze kuva iyo myigaragambyo itangijwe. Iyo myigaragambyo yo kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ihamagajwe n'ihuriro ya za sendika z'abakozi, amashyaka atavuga rumwe na leta n'imiryango itegamiye kuri yo. Perezida Conde avuga ko iyo myigaragambyo igamije guhirika ubutegetsi bwe, anashinja abatavuga rumwe nawe kuba ku isonga ry'imvururu zimaze iminsi mu gihugu. Perezida Conde w'imyaka 81 yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2010, arashinjwa kwibasira abatavuga rumwe na leta. Ubwo yahamagariraga abaturage kwitegura kamarampaka n'amatora mu kwezi kwa 9, hari benshi babifashe nk'aho ateganya guhindura itegeko nshinga kugira ngo azashobore kwiyamamariza manda ya gatatu. Muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu yarahakanye ko atahimirije umutegetsi ajejwe ubutungane muri Amerika William Barr ngo akoresha ikiganiro cyo kumukurako icaha kijanye n'ibintu yayazi kuri telefone na perezida w'igihugu ca Ukraine. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The Washington Post caratangaje amakuru avuga ko Trump yabisavye umushikirantahe Barr, yamara Barr yarahakanye iyo nkuru igihe presidence ya Amerika yashiraho
ahabona urwandiko rw'ivyavugiwe kuri telefone Perezida Trump ariko arahimiriza Perezida w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky ngo atohoze ivyaha vyikekwa ko Joe Biden ariko ariyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe w'abademokrate. Ubushikiranganji bujejwe ubutungane muri Amerika bwarasohoye itangazo rivuga ko ivyavugiwe kuri telefone hagati y'abo bategetsi babiri bidatekubiri n'amategeko, bwongera buvuga ko atazindi ngingo zikenewe gufatwa. Nyamara nk'uko ikinyamakuru The Washington Post cavyanditse gisuramwo ivyavuzwe na Perezida Trump hamwe n'abo bari kumwe, ngo mu ndwi iheze Trump yavuze ko yari yifuje ko aha ikiganiro amenyesha amakuru aho gusohora itangazo ryonyene. Ejo ku munsi wa 3 ku mugoroba Trump yaranditse kuri Twitter abeshuza iyo nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post. Urukiko rw'ikirenga muri Israheli rwahamije icyemezo cya guverinoma gitegeka iyirukana mu gihugu ry'umukozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Urukiko rwategetse ko umunyamerika Omar Shakir wayoboraga ibiro bya Human Rights Watch muri Israel na Palestine kuba yavuye ku butaka bwa Israel mu minsi itarenze 20. Ibi ni nyuma y'uko Minisiteri y'umutekano mu gihugu yanze kumwongerera igihe cyo gukorera muri Israel. Shakir avuga ko Israel yahisemo kumwibasira kubera amakuru yagiye asohora agaragaza ibyaha bikomeye Israel ikora birimo ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu. Israel yo ivuga ko Shakir ari mu bahamagarira amahanga gufatira ibihano by'ubucuruzi icyo gihugu, nubwo ibyo ubwabyo bitari mu gitabo cy'ibyaha cy'amategeko mpanabyaha. Abahamagarira Israel gufatirwa ibihano bashobora gukurikiranwa mu manza mbonezamubano. Minisitiri Aryederi w'umutekano mu gihugu yashimye icyemezo cy'urukiko avuga ko igihugu cye kitazigera cyemerera umuntu ugambiriye inabi ku gihugu kugikoramo cyangwa kugituramo. Naho Shakir we yabwiye ijwi ry'Amerika ko umuryango akorera utazigera wemera ko Israeli cyangwa indi guverinoma ku isi babahitiramo aho bakorera cyangwa ibyo bakora. Yavuze ko irukana rye ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifatwa mu bihugu bitandukanye bitagendera ku mategeko. Bibaye ubwa mbere mu myaka 30 Israeli yirukanye umukozi wa Human Rights Watch ku butaka bwayo. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresi yacu ya email kuri radiyoyacu @voanews.com cyangwa se kuri internet kuri wa3.voa.radioyacu, cyangwa se mukadusanga ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo Twitter, Instagram na YouTube. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rukuru mu rugereko rwa Rusizi kuri uyu wa 4 rwasubukuye urubanza rw'abari abayobozi b'impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ababuranishwa baregwa ibyaha birimo kwigaragambya bitemewe n'amategeko, barahakana ibyaha byose bagasaba kugirwa bere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa uri Karongi. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abumvaga urubanza. Byagaragaraga ko abenshi bari impunzi biganjemo abana, hari n'abakurikira yeburanisha mu miryango n'amadirishya byari bizengurutswe n'abacungagereza bafite imbunda. Madame Clemence Mukeshimana wari vice president w'inkambi ya Kiziba aha Kibuye Karongi niwe wakomeje kwiregura. Uyu burana ataha yihariye amasaha menshi yiburanisha, yireguye ku byaha byo gukwiza impuha zigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ndetse n'icyaha cyo gukora imyigaragambyo itemewe. We na bagenzi be bayoboraga impunzi bafatwa nka nyirabayazana w'ibyabaye byose. Yabwiye urukiko ko we na bagenzi be bareganwa nta bubasha bari bafite bwo kwangisha rubanda ubutegetsi. Yongeye kuvuga ko ibyaha baregwa ari iby'abanyapolitiki baba bagamije gukuraho leta iriho, mu gihe bo nk'impunzi ngo batari muri uwo mugambi. Ibiganiro yagiranye n'amaradiyo mpuzamahanga BBC y'Abongereza n'ijwi ry'Amerika y'Abanyamerika byakuruye impaka mu rukiko. Uregwa aravuga ko ubushinjacyaha bubishingiraho bukabimuregesha ku byaha byose, nyamara ngo bwagombye gutandukanya ibimenyetso bigize buri cyaha. Umushinjacyaha arafata ibyo biganiro nk'ibikubiyeho amagambo asebya leta kandi agambiriye guhamagarira imyigaragambyo. Avuga ko hari n'ubundi butumwa bagiye bohereza hirya no hino ku isi batabaza bagaragaza ko leta y'u Rwanda ibamereye nabi. Avuga ko ku maradiyo mpuzamahanga Mukeshimana nabo bareganwa bumvikanye bavuga ko mu nkambi ya Kiziba nta mutekano warimo kandi ko bifuzaga gutuzwa mu gihugu cya gatatu. Ku mushinjacyaha mu Rwanda hari umutekano usesuye kuko abantu bagenda nijoro kandi ntihagire usabwa ibyangombwa.
uyu wari visi perezida w'inkambi ya Kiziba ngo yumvikanye kuri BBC na VOA avuga ko mu nkambi hinjijwemo abapolisi n'abasirikare bari bafite n'imodoka zitwara imirambo. Ku mushinjacyaha akavuga ko ibyo n'ibindi arega Mukeshimana byari impuha kuko bitigeze bibaho. Ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda avuga ko uregwa na bagenzi be bumvishaga impunzi ko ubuzima bubi bari babayemo bwaterwaga na leta y'u Rwanda, aho ngo bahamagariye bagenzi babo b'impunzi kujya kwigaragambya bavuga ko aho kwicwa n'inzara bakicwa n'isasu. Yavuze ko impunzi zamanukanye n'iyo nka maze zijya ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR Karongi zifite intwaro gakondo. Mu cyumba cy'urukiko hahise hazamukira icyarimwe amajwi yo hasi agira ati ariko mana we Imana ikubabarire. N'imvugo yahise igaragarira umushinjacyaha ko impunzi zitemeranya nawe maze avuga ko byemejwe n'umutangabuhamya ushinja. Avuga ko yabwiye BBC na VOA ko amazi yarenze inkombe kuko ngo kenshi basabye gukemurirwa ibibazo ababishinzwe bakica amatwi. Umushinjacyaha avuga ko ibiribwa byari byaragabanutse ku mpunzi zose ku isi bitari umwihariko wa Kiziba. Yavuze ko ibyabaye byose biri ku mutwe w'abari abayobozi b'inkambi bityo ko bagomba kubiryozwa. Clemence Mukeshimana yasabye kuzasuzuma ibyaha burana hakazibandwa ku mwuka wari mu nkambi kuko ngo basabaga guhindurirwa imibereho. Yemera ko yavuganye na BBC na VOA ariko ko ibiganiro byahawe urukiko byateshejwe umwimerere. Gusa ntiyabashije kugaragariza urukiko ibyo byarongerewe cyangwa bigakurwa muri ibyo biganiro. Uregwa yibukije urukiko ko hari uburenganzira bagira nk'impunzi igihe batabayeho neza. Ibyo ni nko gusaba igihugu cya gatatu, gusaba gusubira iwabo cyangwa guhindurirwa imibereho. Yashimangiye ko gukoresha uburenganzira bemererwa n'amategeko bitagize icyaha. Abanyamategeko bamwunganira nabo bavuga ko ibiganiro ubushinjacyaha buregesha bitari umwimerere. Bavuga ko ari ibimenyetso bise mu magambo yabo ubushinjacyaha bwatoraguye ku muyoboro wa YouTube buri wese ashobora kubishyiraho ku mpamvu ze. Basabye ko ubushinjacyaha bwakwandikira amaradiyo buvuga ko yatambukije ibyo biganiro maze bagahabwa umwimerere wabyo. Mukeshimana yavuze ko icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda atigeze akibazwaho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Yavuze ko ibyo yavuze byose nta gihuha kirimo kuko byari ibintu byariho. Kuvuga ko amazi yari yarenze inkombe ngo nta bubasha yari afite bwo gusubiza impunzi nyuma kandi zari zafashe umugambi wo gutaha. Avuga kandi ko yararwaje umwana bikabije byo kutava aho ari, byagezeho bimutera ikiniga araturikarira mu rukiko. Yavuze ko mu myaka 22 yari amaze mu Rwanda bwari ubwa mbere abona abapolisi n'abasirikare bagosa inkambi yabo mu buryo batari bazi nk'abayobozi. Yavuze ko inzego zagomba gukemura ibibazo zabikoze nabi. Aha ngo inzego z'umutekano zahawe amakuru atari yo ko hari insoresore z'impunzi zisaga 700 zageze muri Uganda kwifatanya na General Fonseca Kayumba Nyamwasa mu mugambi wo kugira nawo ubutegetsi buri mu Rwanda. Avuga ko biri mu byatumye inzego z'umutekano zibarasa. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyizo nsoresore ari abaregwa babizana mu rukiko. Abumvaga urubanza ku ruhande rw'impunzi bahise bazamura amarangamutima bagaragaza ko umushinjacyaha yivuguruza, maze urukiko rutegeka guhagarika amarangamutima babirengaho bamwe bagasohorwa mu cyumba cy'iburanisha. Abamwunganira nabo bavuga ko itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'ubwo ari impunzi, bakibaza ku magambo aregwa ukuntu yaba agize ibyaha. Basaba ko ubushinjacyaha bwagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko leta yasebejwe koko kubera ibikorwa biregwa impunzi. Ubushinjacyaha bwibaza igipimo abunganira uregwa bifuza cyagaragaza igisebo leta yahagiriye. Nabwo buribaza niba hari igisebo kirenze kwita abapolisi bahembwa na leta ko ari abicanyi kandi bica impunzi. Undi wireguye ni uwitwa Abakunzi Dusabimana we n'ubwunganizi bavuga ko ubushinjacyaha umurega bugenekereza, bagasaba ko urukiko rwamurenganura ku byaha byose. Mu bireguye kandi harimo umunyarwanda Bwana Isa Rurangwa, araregwa ko yifashishijwe mu gufata amajwi n'amashusho by'impunzi hagamijwe gukora filimi isebya igihugu. Uyu wemera ko yafashe video avuga ko yari yahawe akazi na Bwana Bakunzi agamije kubakorera filime no ku buzima bw'ubuhunzi, ariko ko nta kindi yaragamije. Avuga ko atigeze atekereza cyangwa agira umugambi wo gukora ibyaha bamurega kuko ngo ibyo abandi baharanira nk'umunyarwanda we ntacyo yaharaniraga. Yabwiye urukiko ko yageze mu nkambi ya Kiziba mu kwezi kwa 3 2018 mu gihe abandi ngo bigaragambyaga mu kwa 2. Imvano y'uru rubanza n'imyigaragambyo y'impunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda binubiraga ibiribwa bidahagije n'ibindi mu 2018. Imyigaragambyo yaviriyemo bamwe kwicwa barashwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Yakatiwe ubusa ijwi ry'Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urakoze Eric, dukubitire mu Burundi aho abanywanyi b'umugambwe CNL biyamiriza ifungwa gasakisaki ry'abanywanyi b'uyu mugambwe co kimwe n'iyononwa ry'ingoro z'uyu mugambwe. Biri mu itangazo uyu mugambwe washize ahabona kuri wa 4. Terence Manirambona avugira umugambwe CNL agasaba ko bapfunzwe bazira ivyiyumviro vya politike borekurwa. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi, tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu ari mu Rwanda Desire Hatungimana. Ariko arashikiriza itangazo ry'umugambwe CNL. Terence Manirambona yashikirije abarundi n'amakungu ibihanze uwo mugambwe muri kino gihe, nuko hariko haraba amarementanya akomeye akogwa n'umugambwe uri ku butegetsi
n'abasomambike bawo afise intumbero yo kuremeka intebe ishushe indongozi z'umugambwe CNL ko zifise umugambi wo guhungabanya umutekano. Ivyo bakabicisha mu kwigana ibimenyetso vy'uwo mugambwe nk'uko uwuvugira bishikiriza. Imihora yo gutumanako amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi y'ibinyoma yitwa YouTube na Twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso vy'umugambwe bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe. Mwe tumaze kumenya ni nk'umuhora witwa CNL inyankamugayo be n'imihora ya Twitter n'iyindi bita Facebook muri rusange. Duce dufata kano kajyo ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukana bumenyi umugambwe CNL ukoresha gushika ubu ari YouTube Congrès National pour la Liberté na Twitter CNL Burundi. Uwo mugambwe urongowe n'umushinga amateka Gatongwasa asanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka umenyesha muri iryo tangazo ko abanywanyi bawo bafatwa agasakisaki. Terence Manirambona anavuga ibiharuro vy'abafatwa muri no misi n'intara baturukamwo. Umugambwe CNL n'abanywanyi bawo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa, amaremena yateye isoni, iterabwoba, ukubagurwa ku mubiri no mu majambo, gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Muri make ni nk'uruhigi ruriko rukorerwa abanywanyi. Umugambwe CNL urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amarementanya yo ku rwego rwo hejuru vyibonekeza mu mihingo imwe y'igihugu, aho itotezwa ryerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe rigeze ku rugero rudasanzwe. Ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya Muyira, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, byatumye hafatwa hongera hafungwa ata amategeko akurikijwe abantu barenga 200 b'abanywanyi b'umugambwe CNL. Umugambwe CNL uribaza ingene abantu barenga 200 bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu. Mu gihugu cyose umugambwe CNL uharura abanywanyi barenga 200 bafungiwe irya nino mu gihugu, bakaba batanaburanishwa kubera imvo za politiki. Intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura, hafunzwe abarenga 100, intara ya Ngozi, Kirundo, Gitega, Karusi, Rumonge, Kayanza, Cibitoke, Muyinga. Reka twitagarukiza ngaho. Ibikorwa vyo kutihanganiranira bibandanya mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aremesha buri kwezi inama y'abanyamigambwe. Iyo nama niyo kugarukana icuka ciza mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira amatora atekanye yo mwaka 2020. Ibiri kure nk'ukwezi bishikizwa na Terence Manirambona avuga ko nubu ingoro z'umugambwe CNL ziguma zisamburwa. Ingoro z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusamburwa, izindi zirononwa, izindi zaturirwa. Mbere bamenyesha ko n'ingoro yarayituriwe mu tumba wa Magamba, komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro rya keke. Mu ntara ya Bujumbura inzu y'urongoye umugambwe CNL muri komine Nyabiraba yarasambuwe mu ijoro rya 21 Gitugutu mu mwaka wa 2019. Umugambwe CNL urabona ko ukutisunga amategeko ku bategetsi bo mu ntwaro kubijanye no gushinga ingoro z'umugambwe beno kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama zigaragaza cyane. No mu Gwiseni uriyamiriza abatumva kamo gategwa n'abategetsi batandukanye ku banyamigambwe batarabanagiza. Mu kiganiro ko bamenyesha makuru cyo kwirimbura aho ibikorwa byo gutegura amatora bigeze, Petero Karaveri Kazihise arongoye umugujije w'amatora ku rwego rw'igihugu agasaba indongozi zitandukanye kwamiza ko bahanura. Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye, mbe uwo muntu yoba yarayisambuye hari kamaro yoba yakuyemwo, hari inyungu yoba yarakuyemwo. Aha niho tuvuga yuko nukutamenya kuko umuntu yomenya ko atakamaro karimwo, akamenya yuko ahubwo yifashe nk'igikoko kandi yari umuntu, twibaza yuko atangorane abantu boca bigenza neza. Kira noneho twamaze kuvuga yuko amashirahamwe n'amashengero yemeye kuzodufata mu mugongo kugira abandanye izo nyigisho. Twibaza yuko inyigisho nico kintu kiri imbere, kandi si uko umuntu yigishije kumbura habe 2 canke 3 batavyumvise umuntu agacata ati vyanse, oya, ahubwo acabandanya acabona yuko agifise n'abandi batarashika ku rugero agomba kubashikanako mu nyifato no mu vyiyumviro. Umugambwe CNL mu itangazo washize habona kuri no wa kane ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi bibera mu gihugu muri kino kiringo igihugu kigana mu matora y'umwaka 2020. Arakoze Desire Hatungimana ni inkuru y'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika yatugezagaho. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa kane yagiranye inama n'abaganga baturutse mu gihugu hose. Ikibazo cy'umubare w'abaganga b'inzobere udahagije kiri mu byibanzweho muri iyo nama yabereye mu Muhezo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Abaganga bo mu bitaro bya leta n'abo mu byigenga bahuye na perezida wa repubulika ngo baganire ku bibazo biri mu rwego rw'abakora mu buzima mu Rwanda. Mbere y'uko umukuru w'igihugu yinjira mu nama, abaganga ubwabo babanje kuganira ku bibazo bibugarije. Dr Byiringiro Jean Claude uhagarariye ishuri ryigisha abazavamo abaganga yavuze ko ubu muri aya mashuri bugarijwe n'ikibazo cyo kubura abarimu bahagije ndetse no kutabona imfashanyigisho. Twagiye tugira ikibazo cy'uko dufite umubare munini w'abanyeshuri biga cyane cyane mu mwuga w'ubuvuzi kandi abarimu bo ari bakeya. Ikindi kibazo cy'ingorabahizi twagiye duhura nacyo ni ikibazo cya laboratoire twigishirizamo ibyo bita mu ndimi z'amahanga fundamental medical science. Izo laboratoire ziracyari nke ndetse kandi hari na laboratoire twagombye kuba dufite zigishirizwamo clinical skills mbere y'uko abaganga bajya kwigira kuvura ku bantu. Duhura kandi n'ikibazo cy'ingorabahizi, kwigisha abaganga akenshi bisaba y'uko baniga kwigira kuri cadavers imirambo. Twagiye dutera intambwe kugira ngo icyo tukigereho, ariko haracyari inzira ndende kuko inzego zose bireba cyane cyane inzego zitanga uruhushya rwo gukorera kwigishiriza ku mirambo ntizirabisobanukirwa neza cyane. Ikibazo cy'impuguke zidahagije muri uru rwego kiri mu byaganiriweho muri iyi nama. Ingero zatanzwe nuko kugeza ubu mu Rwanda hari abaganga 6 gusa babasha kubaga mu bwonko mu Banyarwanda basaga miliyoni 12. Claire Karekezi ni umwe mu baganga bake bavura izo ndwara, yemeza ko bikigoranye no kubona ibikoresho bihagije. Naje kubona amahirwe yo kujya gukora fellowship cyangwa subspecialty muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, aho nize kubaga by'umwihariko ibibyimba by'ubwonko. Nahise ngaruka mu Rwanda nkimara kurangiza. Ubu nk'uko nabivuze nkaba nkorera ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka. Kugeza ubu ngubu turi abaganga 6 miliyoni 12 babaga ubwonko. Kuva natangira mu gihe cy'amezi 10 maze kubona abarwayi barenga 2,000, nkaba maze kubaga abarwayi bageze kuri 80. Hari ibyo mbasha gukora, ariko hari na skills nazanye ntarabasha gushyira mu bikorwa kubera ko wenda ubwo bushobozi butari bwashyirwa mu bitaro kugira ngo mbashe kubikora. Usibye iki kibazo cy'umubare muke w'abaganga b'inzobere, uyu mwuga unavugwamo ikindi kibazo cy'ubumenyi budahagije cyane cyane kubiga mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Ni kenshi abaganga bize hanze bakomeje kwinubira ibizamini bahabwa mbere yo gutangira umwuga bageze mu Rwanda, ndetse byongeye no kuvugirwa muri iyi nama yo kuri uyu wa kane. Abadukora ibizamini mu buryo buri teorike bakatubaza bimwe na bimwe mu ndimi zimwe bamwe batumva mu Cyongereza kandi bamwe baba barize muri systeme francophone. Ikindi bakatubaza ibibazo biri teorike kandi ugasanga muri iyo myaka yose nge maze imyaka 3, hari abamaze imyaka 5, imyaka 6 bakora ibyo bizamini. Tukaba twasaba ko bajya baza kutubariza umurwayi bakareba uburyo tuvura bakatuevalua imbere y'umurwayi. Mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo Sena y'u Rwanda yakiraga abahagarariye urugaga rw'abaganga mu Rwanda, bagarutse kuri iki kibazo cy'abiga ubuganga mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Umuyobozi w'urugaga rw'imirimo ishamikiye ku buvuzi Jean Baptiste Ndahiriwe yavuze ko umubare munini w'abavuga ko bize ibijyanye n'ubuvuzi by'umwihariko hanze y'u Rwanda iyo bahawe ibizamini batsindwa. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko hari abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bakiga gusa mu masaha ya nimugoroba ndetse no ku minsi y'ikiruhuko. Avuga ko nta hantu byabaye ku isi yose ko umuntu yakwiga amasaha make gutyo akazasohoka yitwa umuganga. Ikindi gikomereye uru rwego kuko byasobanuwe na Bwana Jean Baptiste Ndahiriwe ubwo yari muri Sena y'u Rwanda mu ntangiriro z'uyu mwaka, nuko hari bamwe mu bakora ubuganga kandi barize andi mashami nko kubaka, ububaji, ubukanishi n'ibindi. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye Bosco Ntaganda umunyororo gupfungwa imyaka 30. Yari yagirijwe ibyaha 18 birimwo guhohotera ikiremwa muntu no gufata abagore ku nguvu. Ibyaha vyakozwe hagati yo mu 2002 n'2003. Venuste Nshimiyimana, umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mugabane w'Uburaya, niwe yakurikiranye urwo rubanza.
mu cyumba cyakira baje kureba uko imanza zicibwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe mu Buholandi. Hari huzuyemo abanyeshuri, abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bari bakereye kuza kumva uko urukiko rukatira Bosco Ntaganda, umuntu wa mbere rwahamije icyaha cyo gufata abagore ku ngufu. Bosco Ntaganda yateze amatwi atuje isomwa ry'urubanza rwe igihe umucamanza yamusomeraga urutonde rw'ibyaha byakozwe n'ingabo yari ayoboye cyangwa se ibyo yikoreye ku giti cye. Mu mwaka wa 2002 abantu bagera kuri 800 baguye mu bitero yari ayoboye byagabwe ku mujyi wa Mungwalu. Mu kwezi kwa karindwi abacamanza batatu b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwamuhamije ibyaha 18 byibasira inyoko muntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri uwo mujyi wa Mungwalu ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Ibyo byaha bikaba byarakozwe hagati y'imyaka ya 2002 na 2003. Icyo gihe kandi umucamanza Fremuri yari yemeje ko Ntaganda yari umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa FPLC wayoborwaga na Thomas Rubanga, umuntu wa mbere wakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha agakatirwa igifungo cy'imyaka 14. Umucamanza mukuru Robert Fremuri yamugejejeho igihano cye muri aya magambo: For rape of civilians as a crime against humanity. Ati ku cyaha cyo gufata abasivile ku ngufu nk'icyaha kibasira inyoko muntu n'icyaha cyo mu ntambara imyaka 28, ku cyaha cyo kwica no gushaka kwica imyaka 30, ku cyaha cyo gutoteza nk'icyaha kibasira inyoko muntu imyaka 30. 30 years of imprisonment. Umucamanza Robert Fremuri yakomeje agira ati: Mr. Ntaganda, in the particular circumstances of this case, as a result of the highest individual sentence, Bwana Ntaganda, kubera ko urubanza rufite umwihariko bitewe n'igihano cyemereye wahawe kandi dufite imyaka tudashobora kurenza, kubera ko ibyaha byose byibumbiye muri kimwe, ntabwo abacamanza bongera gusabwa kwemeza igihano kubera ibyaha byose byaguhamye ukatiwe imyaka 30 y'igifungo. 30 years of imprisonment. Kubari baje kumva isoma ry'urubanza cyane cyane abahagarara imiryango y'ababuza ababo cyangwa se abatewe ubumuga kubera Bosco Ntaganda biruhukije akatiwe gufungwa igihe kirekire cyuruta ibindi byose uru rukiko rwatanze. Igisigaye ni ikibazo cy'impozamarira urukiko ruzaha abarokotse benshi muri bo bakaba baraje gutanga ubuhamya kandi byarashobokaga ko byabaviramo ingaruka mbi. Nibutse ko Bosco Ntaganda yarwanye mu ngabo za APR z'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda, nyuma yaje kujya kurwana muri Kongo ndetse aza no gushyirwa mu ngabo z'icyo gihugu. Muri 2012 yifatanije n'abashinze umutwe wa M23 waje gufata umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze abantu bagera ku 800 bagahunga. Muri 2013 nibwo yitanze kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda, maze ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha, ariko mbere y'uko dutandukanaho tubibutse ko urukiko rw'ikirenga muri Israeli rwahamije icyemezo cya guverinoma gitegeka iyirukana mu gihugu y'umukozi mukuru w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Burkina Faso uyu munsi ku wa kane yavuze ko igihugu kigandaye nyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho bategeye umutego imodoka zikurikirana hafi y'umurima w'inzahabu isosiyete yo mu gihugu cya Canada bakica abantu 37. Ibihumbi by'abaturage muri Guinea byongeye kwigabiza imihanda y'umurwa mukuru Conakry bisaba ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahindurwa kugira ngo Perezida Alpha Conde agume ku butegetsi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu yarahakanye ko atahimirije umutegetsi ajejwe ubutungane muri Amerika William Barr ngo akoreshe ikiganiro cyo kumukurako icaha kijanye n'ibintu yayaze kuri telefone na perezida w'igihugu ca Ukraine. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The Washington Post cyaratangaje amakuru avuga ko Trump yabisavye umushikirantahe Barr.
nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Peter Hanley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Limasi Karara wegeranyije aya makuru. Etienne Karekezi niwe wari uyihagarariye, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema na Frederic Nkundikije. Nanje ndabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.